avuye kure mugabaje mu Burundi igihugu gifise igihagararo kandi kigenga. Tukengurukire cyane rwose nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu kuba yigoye akaza gutera iteka uru rubanza. Tumukomera amashyi. turifuza yuko hari amaparuwasi hose twobona abantu bahari ari abantu bari ku rutonde, ari abantu bari ku bikorwa, ari abantu bariko barahindura ubu Burundi. abakiro bari hari inyuma bati abataji bahonze nizo abataji bahonze. Mu kanya gaheze nariko nababwira ibijanye n'iseminari kahise k'iseminari, kanababwira n'iby'umweranda Petero Karaveri umuvunyi w'iseminari. Chers sœurs, chers frères religieux, bakristo mwese abasangwa n'abashyitsi, tugire Kristo. Nk'uko mubibona turi n'iteka rinini cyane rwose uno munsi rije ryuhirira ku kanyamuneza twari dusanganywe ko guhimbaza yubile y'imyaka 75 iyi seminari yacu irumije. Iteka turitewe na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu kumwe na nyene iteka cyane Cardinal Luis Antonio Tagle, yunganira umubyeyi wacu Papa mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza hose. Aje avuye kure mugabaje mu Burundi igihugu gifise igihagararo kandi kigenga, gifise indongozi.
nicyo gituma ndabasabye ngo mumfashe tukengurukire cyane rwose nyenicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu kuba yigoye akaza gutera iteka uru rubanza. Tumukomere amashyi. nyenicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, ekleziya ishashe muri iki gihugu, abayubatse abenshi n'abarundi n'abarundikazi. Imbere rero yuko dutangura igisabisho cy'inkuka y'imisa twama duherako mu guhimbaza iminsi mikuru nk'iyi, nagira ngo ku izina ry'inama y'abepiskopi ariyo nyene iyi seminari ndabasabe muvyaguruke mubanze muramutse abarundi n'abarundikazi iki gihugu c'Imana gikoraniye ngaha. Mutuganirire, mudufashe koko kwinjira mu mugirwa wo guhimbaza uyu munsi mukuru cyane wa yubile. Tuwihimbaze nk'abarundi bifuza kumukama yobakaburira agataka gakomeza umutima wo gukunda igihugu cyabo no kugiteza imbere. Kaze nyenicyubahiro, ijambo ni rwanyu. Igihugu mwese muri ngaha banje kubaramutsa amahoro y'Imana. Tugire Kristo, tugire Kristo. Imana se umukama wacu Yesu Kristo nihezagirwe. Nihezagirwe koko kuko yashoboye kurinda Burundi, ikarinda abarundi. None uno munsi twadushitse kuri uwo munsi mukuru, imitima y'abarundi iri mu kibanza. Turanezerejwe no kuza kwifatanya namwe kuri uyu munsi mukuru udasanzwe wa yubile y'iyi seminari nkuru ya Burasira. No mu buzima bw'umuntu aratangura imyaka ya mbere yo kuregwa, akagira imyaka yo gukora bimuteza imbere mu buzima bwiwe, ariko yamaze kurenza gushika ku myaka 50 aratangura kwirimbura ngo arabe ivyamwa yamye, araraba umwimbu kuko abahageze gutangura kurya umwimbu. Iyo asanze imyaka 50 yaheze atacararonka, akeshi aja mu mwiheburo kuko akwije imyaka 60 hoho haco abagishobora gukora kindi gishasha. Nico gituma iyo kwije imyaka 75 urashimira Imana yakugejeje, ukongera ugaca urimbura ingene ugiye kuba mu mwimbu wimbuye muri iyo myaka yose. Iyo usaza ataco wimbuye urihebura, mbere utangura kubona ko ukwiye gushengera ibukama. Mu buzima bw'ishirahamwe ntiripfa, abari muri iryo bararengana mugaryo rikagumaho kuko abandi baguma bavyuka. Uyu munsi rero yubile y'iyi seminari ni igihe naco nyene cyo kwirimbura kugira ngo turabe ivyamwa seminari nkuru y'Iburasira yamye. Hari hirya y'ejo twari kumwe na nyakubahwa musenyeri arongoye inama nkuru y'abepiskopi, ndamubaza akahise k'iyi seminari, arambwira ko yigeze kuba seminari ntoyi. Yatangaye seminari nkuru mugira garuka, nace ndamubwira nti kijya n'igihe yazingamye ntimwari mukwiye kuyiharura. Rero ndazi neza ko iyi seminari nkuru ya Burasira yaraciye mu bihe bigoye n'ibihe byoroshe. Uno munsi duhiriwe ko ikwije imyaka
iri mu bihe by'umunezero. Twoca turema rero kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ko hariho igihe c'amagorwa n'igihe c'amahirwe, hariho igihe c'umunezero n'igihe c'amaganya, hari igihe cyo gutwenga n'igihe cyo kurira. None rero duhimbaza Imana yacu kuko uyu munsi ushitse turi mu gihe c'umunezero, mu gihe tutari mu maganya. Ibihe iseminari yaciyemwo turazi yuko nayo nyene ivyashikiye igihugu vyayishikiye, ndetse hariho n'abayizemwo nabo vyahitanye, canke n'abayizemwo nabo babigizemwo uruhara. Uno munsi n'igihe rero cyo gusabana ikigongo, tugaca turaba imbere kuko inyuma niho tuzingamika. Mwebwe abihebeye Imana hari igikorwa gikomeye mujejwe cyo kukabura wa muzirikanye wa mutima w'Imana uri muri twebwe, mutawukabuye ngo tumenye ico turi. Uwo mutima Imana yoca yigira, kuko iyo umuntu agenzwa n'ibicumuro gusa, agenzwa no gukora inabi, umutima w'Imana ntushobora kumugumamwo, urigira agasigara ikibiribiri gusa, ntibabande tuvuga ngo yapfuye agenda. None rero mwebwe mujejwe gukabura imitima yacu, mutwigishe twese tumenye ico twaremewe, tumenye ico Imana idushakako. Naco narabonye nta kindi nuko twoshishikara irema ryamaho nk'uko igitabo ca mwene Siraki kibivuga. Tudashoboye guhindura iyi si, tubandanye irema ryamaho, naho nyene ntaco Imana izo yaraturemeye. Mwene iki gihe nico umuntu acaraba ati mbega kuva ndemwa ni igiki ndakora gituma gihindura iyi si. Asaza atacarakora agacavuga mpindure ejo. Nico gituma ngaha twazeye vyinshi, twazeye ababitahuye neza bakamenya umutima runtu, umutima w'umuntu. None rero turifuza yuko nihaba hari aho twashaye muri kahise, ubu uwahaciye wese yoca yikebuka, uwo bucasohora nawe akabaje kutugirira akamaro mu gihugu. Turifuza yuko hari amaparuwasi hose twobona abantu bahari, ari abantu bari ku rutonde, ari abantu bari ku bikorwa, ari abantu bariko barahindura ubu Burundi. Uburundi bwaramaze kugira imbono kazoza y'igihugu, aho dushaka ko mu 2060 Uburundi kizoba ari igihugu giteye imbere, kandi ivyangombwa byose bikenewe Imana yarabiduhaye. Imana yarabiduhaye, hasigaye ko tubihingura, tubihindure bibe vyiza. None rero aho bukera turakabaka imyaka 100 iyi seminare ibayeho. Uko turi ngaha ndifuza ko tuzoba tuhari twese mu myaka 25 iza sikure ni hirya yeje. Rero aho bukera ko twihaye ikiringo tuvuga ngo mu 2060, reka ahubwo tuve ngaha tuvuze tuti bijya dushaka mu 2060 tuze duhimbaze yubile y'imyaka 100, twese turi ngaha tugira umunsi mukuru tuti twari twabivuze ko tuzoba turi mu gihugu giteye imbere. Ngaha turi tuze tubone hadasuku, tuze tubone hose hasa neza, ndetse ngaha nkengurukire abarezi bo ngaha kuko bataga akarorero kenshi. Ngaha murigisha ivy'umutima, mukigisha n'ibijanye n'ubuzima, mugatanga n'akarorero. Aha naje muraza kuhigira. Mbere baramaze kumpa imbuto z'umuzabibu kandi narawuteye. Aha hari ubworozi, niho tuza kwigira ingene borora kijambere. Hari uburimyi bwa kijambere, niho tuvyigira. Hari amahinguriro ahingura ivyarimwe. Turifuza rero ko umusaseredoti wese azoyaciye ngaha, paruwasi azoshikako, azoshika ahagira nk'iburasira, kuko niho hari akarorero, hari byose, ntawovuga ngo ntaco yahigiye, kuko mwebwe mwiga mubibona. Learning by doing. Mwiga mubibona. Aho bukera no mukaja mu maparuwasi atandukanye, genda mubishikaneho abene gihugu bacu babigirako, tuze dusanga igihugu cacu carateye imbere. None rero reka ndangize subira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru wa twese,
umunsi mukuru ndetse w'igihugu cyose kuko iyi seminare yaramuriye Uburundi bwose, haba mu bijanye na politike harimwo abarimwo bayiciyemwo, haba mu bijanye n'imitima aha ni benshi bahaciye. Imana ibahezagire mwese rero murakoze.